Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera yaramutse kuri uyu wa kane agendera amwe mu mazone hagize komine Muhanga. Intumbero nyamukuru kwari ukwirabira uko bimwe mu bitara binini vyateragiwemwo ivoka uko vyifashe. Ferdinand Habimana urwo rugendo yarugize mu mazone 4 kuri 9 agize iyo komine ya Muhanga. Ni igikorwa yatanguriye muri zone ya Rango ku mutumba Gitibu, ahari umurima uteragiwemo imivyaro y'ivoka ingana n'ibihumbi 3 ku hegitari 8. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Muhanga akaba yavuze ko ibiti 308 ari byo vyonyene vyomekereye. Aha rero Ferdinand Habimana umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera akaba yaciye abemerera ko mu ndwiza ivyo biti vyose bizoba vyomekereye. Avuye ngaho yaciye yerekeza ku mutumba Butanyerera muri zone Gaheta, aho naho hakaba hari ibiti 1312 vy'ivoka ku hegitari 3. Muri iyo zone nyene yagendeye umurima uri ku mutumba Gacokwe hateragiwe ibiti 416. Avuye muri iyo zone yaciye harangiriza urugendo rwo kuri uyu wa kane mu mazone y'Abisha na Gikomero. Ku mutumba Nyabitwe yagendeye umurima urimwo ibiti vy'amavoka angana n'ibihumbi 339, hamwe no ku mutumba Gikomero ahari ibiti 150. Muri ivyo bibanza vyose yagendeye umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Butanyerera yagenda aratera intege abo bose bijukiye kurima ivoka. Nayo kubataromekera ivoka zabo yabijeje ko agiye kubashigikira gutyo ivoka ya Ruhere ibe nyinshi muri iyo komine ya Muhanga. Ferdinand Habimana yahamagariye kandi abenegihugu gufumbira neza ivoka bateragiye hakoreshejwe umwavu kama, hamwe rero no gusubiriza zimwe mu zononekaye. Yasavye kandi abafise amatongo atarimwo ivoka kwitwararika guteragira ico gitegwa kugira ngo ntibasigare inyuma mu vyerekeye iterambere. Yasozereye ico gikorwa yifadikanya n'abagumyabanga ba zone Gikomero mu masengesho mpuzamadini yo gushimira Imana n'amatunganywa mu mugambwe CNDD-FDD buri wa kane usozera ukwezi.